Umwanda mukuru hamwe na mutoyi urashobora guhingurwamwo umwavu wo gufumbira isi ndimwa. Nadine Ndabigengesera arongoye Great Vision Group arabisigura. Dusanzwe tuzi yuko isi isanzwe ifise ikibazo kijanye n'ivyihindagurika ry'igihe. Hama twatuzi na cane mu Burundi dusanzwe dufise ikibazo c'igwirirana ry'abantu ryatumye ibibanza byo kurimamwo bigabanuka. Hari hakenewe rero ivyiyumviro vyotuma umwimbu ubandanya wiyongera kandi nanone tugakingira ibidukikije kuko nta handi hantu tuzoja dutegerezwa gukingira isi yacu. Mu myanda y'abantu dusanzwe tuzi yuko umuntu umwe afise uburenganzira bwo gusohora amazirantoki amagarama 250 ku munsi n'ikiro c'umukoyo ku munsi. Ivyo rero tugiye turavyandagaza ni hahandi dusanga turiko turagwiza imyanda ituma tugwara za ngwara zisanzwe zitera les maladies diarrhéiques. Rero iyo myanda tugiye turayandagaza ni ya myanda dusanga ivamwo ingwara zitandukanye, tifoide, amacinya, za korera n'izindi. Aha kandi hariho uburyo bwo gutega iyo myanda hakwitubera ikibazo ikatubera inyishu mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Akavuga kandi ko muri uwo mwanda hashobora kuvamwo ivyunyunyu bikenewe mu buzima bw'igiterwa. Mu mukoyo mu mazirantoki harimwo ama element atandukanye nka azote, phosphore, potassium bisanzwe bikenewe kugira ngo mu buzima bw'ibiterwa. Ivyo rero ivyigwa birerekana neza yuko umuntu ashoboye gutanga ibiro 3 ku mwaka vya azote. Mu burima wa hectare hakaba hakenerwamo azote ibiro 30 n'abantu 10 kuba barashoboye kuba bohingura imyanda yabo igaruka igakora mu murima ungana na hectare yose. Mu bihe nk'ibi rero igihugu gikeneye guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi, uwo mugambi wo guhingura umwanda mukuru na mutoyi ukaba uje kuba nk'inyishu mu gihe abandi babona ko atakamaro uwo mwanda uba ugifise.